Imodoka ya mbere yahiye isaha imwe yo mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu buca ari kuri uyu wa kane yari ipakiye ingunguru niniya yari yuzuye igitoro. Iyo modoka ikaba ari iy'umugwizatunga batazira Fiston. Uyu mudandaza aba akongera akadandariza ibitoro vyo mu bwoko bwa essence na mazutu ahitwa ku masanganzira muri komine Kiremba intara ya Butanyerera. Amakuru dukura aho ku masanganzira ashikiriza ko gushika mu gatondo ko kuri uyu wa kane hatari bwamenyekane amaritiro yahiye hamwe n'icateye iryo sanganya. Iminota mikeya inyuma yaho iyindi modoka ntoya bita Siente nayo nyene yari ipakiye ibitoro yarahiye iratokombera igihe yari igeze ahitwa Gasuru muri komine Muyinga. Abari muri iyo ngendeshwa boba baciye bayivamwo barahunga kuko abashitse muri ico kibanza basanze imiryango y'iyo modoka yuguruye ata muntu ayirimwo. Inzu yari hafi y'ibarabara n'ivyarimwo vyose vyarahiye navyo nyene biratokombera, ariko bene umuhana barashoboye guhunga. Kuri ayo masanganya uko ari abiri, imodoka yagenewe kuzimya umuriro yaje gutabara ivuye ikobero muri komine Butihinda yashitse inyuma y'amasaha abiri ataco igikiza. Amasanganya aterwa n'ibitoro bidandazwa n'abanyagihugu badafise amastation akaba amaze kugwira, kuko aho ku masanganzira muri komine Kiremba intara ya Butanyerera iryo sanganya ribaye ubugira kabiri kuri uyo mudandaza Fiston mu kiringo kidashika umwaka. Mu gisagara ca Kirundo, Ngozi na Kayanza naho hakaba hamaze gusha amapikipiki arenga 5 bivuye ku bitoro vya magendo. Nubwo amasanganya havuye ku bitoro agwira, ababidandaza babandanya kwiyongera mu bisagara vya Muyinga, Masanganzira, Kirundo, Kayanza, Ngozi n'ahandi. Amasoko yacu muri ivyo bice havuga ko n'abategetsi usanga bari mu bashorera abo badandaza mu gihe aribo bogwanije iyo magendo. Ico gitoro kidandarizwa mu gifuri kikaba kiza ku bwinshi kivuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania.